Yasubiriye kugusuhuza ntaratangura ano makuru nyezina ntunyemerere ntangure nkushikiriza ino nkuru ivuga ko Honorable Agathon Rwasa yaraye atangaje ko azokwitoza mu matora yimirije mu mwaka w'2025 aciye mu runani Uburundi bwa bose. Ivyo akaba yarabitangaje ejo haheze mu kiganiro Tubohore Uburundi gitunganywa n'ishirahamwe Focode, aho Agathon Rwasa yanamenyesheje ko abarongoye urunani Burundi bwa bose baguma baronka amatelefone yo kubatera ubwoba ngo batavanye n'akanaka ntibazemererwa kwitoza. Ico kiganiro caravugiwemwo vyinshi bijanye n'ingene urubuga rwa politiki n'agateka ka zina muntu vyari vyifashe muri uyu mwaka w'2024. Abandi batumire womenya ko bari Marie Louise Baricako ndetse na Pacifique Nininahazwe. Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa n'iki ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Muri uwo mwaka twaraye dusozereye w'2024, iperereza mu gisagara ca Bujumbura ryaranyuruje abantu ku murindi udasanzwe. N'imiburiburi abantu 16 baranyurujwe n'iperereza mu gisagara ca Bujumbura muri uyu mwaka w'2024 turangije uno munsi. Amakuru dufise akaba avuga ko abanyurujwe bakaburwa irengero mu gisagara ca Bujumbura barenga ngaho kure niyo, aho hoba hariho benshi bafashwe ntivyamenyekana. Aya makuru akaba avuga ko hariho benshi bafashwe baricirwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Abo twashoboye kumenya kandi turanatabariza n'aba bakurikira: hari uyu yitwa Corinne Nizigama yanyurujwe n'iperereza kuwa 8 z'ukwa mbere 2024 mu Gasenyi mu buraruko bwa Bujumbura. Hari uyu yitwa Juma Ndayishimiye umunywanyi wa Seneri ava mu Cibitoke yanyurujwe n'iperereza kuwa 5 z'ukwa 4 2024 akuwe ku rugo iwe mu Kinama. Umupolisi Nestor Ndaruhekeye batazira Mandela yanyurujwe n'iperereza kuwa 18 z'ukwa 4 2024 ava mu gisagara ca Bujumbura. Revera Pasiteri Tarisise Ndayiragije yanyurujwe n'iperereza kuwa 18 z'ukwa 4 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Aristide Nitunga umukozi wa Microfinance Huge Family yanyurujwe n'iperereza kuwa 18 z'ukwa 4 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Gayi Harimande Ndikumana batazira Kaweni umudandaza yanyurujwe n'iperereza kw'ibarabara rya kabiri mu Bwiza mu gihe yari avuye ku cicaro gikuru ca Police Judiciaire mw'Ijabe, aho hakaba hari kuwa 8 z'ukwezi kwa 5 2024. Hari uyu yitwa Jackson Hakizimana umunywanyi wa Seneri ava mu Cibitoke yanyurujwe n'iperereza kuwa 12 z'ukwezi kwa 5 2024 akaba yarafatiwe mu gisagara ca Bujumbura. Uwugira munani ni uwitwa Christian Mupenzi yanyurujwe n'iperereza kuwa 15 z'ukwezi kwa 5 2024 afatiwe kw'ibarabara rya gatandatu mu Bwiza. Uw'icenda ni Emmanuel Ndayisenga yanyurujwe n'iperereza kuwa 21 z'ukwezi kwa 5 2024 mu Gihosha. Uw'icumi ni Sereyusi Nzohabonayo yanyurujwe n'iperereza kuwa 27 z'ukwa 5 2024 akuwe aho yaba mu Gihosha. Uw'icumi ni Jean Marie Bizungu umudandaza avuka muri komine Gihanga yanyurujwe n'iperereza kuwa 7 z'ukwezi kwa 6 2024 kuri Shanike. Uw'icumi ni Diomede Manirakiza yanyurujwe n'iperereza kuwa 17 z'ukwezi kwa 6 2024 mu Gasenyi.
uw'icumi na gatatu ni Jean Marie Ntezimana umunywanyi wa seneri yanyurujwe n'iperereza ku wa kabiri z'ukwezi k'umunani 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Uw'icumi na kane ni Ezekiel Bukuru umunywanyi wa seneri yanyurujwe n'iperereza ku wa gatatu z'ukwezi k'umunani 2024 mu gisagara ca Bujumbura mu gihe yari agiye kubaza irengero rya Jean Marie Ntezimana. Uw'icumi na gatanu ni Aniseti Nkurunziza umunywanyi wa seneri yanyurujwe n'iperereza ku wa gatatu z'ukwezi k'umunani 2024 mu gisagara ca Bujumbura mu gihe yari agiye kubaza irengero rya Jean Marie Ntezimana. Desire Nibitanga imbonerakure yanyurujwe n'iperereza ku wa gatatu z'ukwezi kw'icumi 2024 mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Igihe c'ayo mabi yose iperereza ryari rirongowe na Elifazi Niyongabo ntiyigeze abazwa ibijanye n'inyuruzwa rya bano bantu. Imiryango yabo yarihibuye igiye kurangiza umwaka mu gahinda kenshi itagira gitabara. Kuva muri Ruheshi 2020 Uburundi butwarwa na leta yiyita mvyeyi. Kuva muri Ruheshi 2020 Uburundi butwarwa na leta yiyita mvyeyi ariko itagira impuhwe na zikeya. Uwogira agakuru gashasha kajanye n'aba bantu yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 655 195. Ni amakuru atari meza, ni n'amakuru kandi ababaje. Nayo kandi mu yandi makuru nonyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko i Burunga abantu 50 mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bafuswe ku rutonde rw'abitoza mu bajenama b'amakomine. Abo 50 bari batanzwe n'urunani rushasha rwa politike Burundi bwa bose. Umurwi wigenga ujejwe amatora muri iyo ntara utanga imvo zibiri nyamukuru: kuba ata mikono iri ku myidondoro nuko kuba ata mwidondoro wabo ujanye n'ubwoko bwabo urimwo. Goderive Ndayihereje aserukira urwo runani muri iyo ntara akaba avuga ko yamaze kwitura umurwi w'igihugu ujejwe amatora seni. Uwarongoye urunani Burundi bwa bose muri iyo ntara avuga ko ari ikibi bakorewe. Abanywanyi babiri gusa nibo bari bibagiye gutera umukono ku myidondoro yabo. Abanywanyi bacu bose barerekanye ubwoko bwabo igihe twatanga intonde z'abitoza. Uko akaba ariko yasiguriye SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru. Gushika ubu nta tegeko na rimwe rigenga amatora mu Burundi rivuga ko umwidondoro utegerezwa kuja k'ubwoko bw'uwitoza ku matora yose. Amatora yo mu makomine n'abashingamateka n'ay'abakenguzamateka azotunganywa yisunze indinganizo nshasha yakuye intara 18 izishira kuri 5. Intara ya Burunga ni ukuvuga intara iri mu bumanuko bushira uburengero, ubumanuko bushira ubuseruko, ikaba igizwe n'amakomine 7 ariyo Bururi, Matana, Makamba, Mpinga, Kayove, Mabanda, Rumonge ndetse na Rutana. Twaramaze kwitura seni. Uko akaba ariko uwo mukenyezi Ndayihereje yongeye ko ku bw'itegeko rigenga amatora abantu babiri umwe yitoza n'uwundi amusubirira mu gihe uwo wa mbere yobiheba kubera indwara canke urupfu, bategerezwa gutangwa ku ngero zose n'imigambwe canke inani z'imigambwe. Buri mukandida wese ategerezwa kuriha amafaranga 200,000 kugira ngo hirindwe abitoza kugira ngo binezereze. Kubw'umukuru wa seni Prosper Nahorwamiye iyo ngwati ni iya mbere. Mu ntara ya Burunga urwo runani rudende Burundi bwa bose rwatanze abanywanyi 350 bitoza mu bajenama b'amakomine. Itangwa ry'ibisabwa kugira ngo umuntu yitoze ryabaye kuva ku wa 9 gushika ku wa 18 Kigarama guheze. Nayo kandi mu yandi makuru nonyemerere nkushikirize ino nkuru iriko iravugwa mu ikambi y'indaro impunzi ya Maheba mu gihugu ca Zambia, aho banki y'isi yose iriko irafasha impunzi. Ibanki y'isi yose yemeje imfashanyo y'amadolari y'Amerika 30 miliyoni kugira ngo impunzi n'abanyagihugu muri Zambia babeho neza.
ikambi ya Maheba izohabwa ayo mafaranga ubwo nyene ikambi ya Maheba izohabwa ayo mafaranga ubwo nyene kugira ngo hatezwe imbere ibikorwa bitanga amafaranga. Ibikorwa byo guhimiriza abantu ku bijanye n'ivyo bikorwa biramaze gutangura muri iyo kambi kugira ngo ivyo bikorwa bitere imbere. Ku bw'itangazo ry'ibanki y'isi yose, intumbero nyamukuru y'iyo mfashanyo ni ugutohoza uturyo twose turiho twotuma abanyagihugu bakennye cane babaho neza. Itegekanya cane cane imfashanyo ituma abanyagihugu bashikira amahirwe mu bijanye n'imibano n'ubutunzi. Mu ntango, uwo mugambi uzofasha mu migambi y'ikibano n'ubutunzi mw'ikambi ya Maheba no mu micungararo yayo. Mu vyo bazoshira imbere hakaba harimwo gukomeza inyubakwa z'abanyagihugu bashobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Mu vyo bazoshira imbere harimwo gukomeza inyubakwa z'abanyagihugu bishobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, gushigikira uburimyi n'amahinguriro no gutuma guteza imbere uburyo bwo kubaho. Mu ndwi iheze muri iyo kambi harabaye inama yo gukarihiriza ubwenge abantu zakurikiwe n'inama hagati y'umugwi w'impunzi ziserukira igisata c'uburimyi n'intumwa zidasanzwe z'ibanki y'isi yose. Hari kandi n'abaserukira HCR hamwe n'ishirahamwe Caritas rishigikira ibikorwa bituma impunzi zo muri Zambia zironka amahera. Uwo murwi wari ugizwe n'impunzi zitatu z'Abarundi, Abanyekongo batatu, Abanyangora batatu n'Abanyazambiya babiri. Ivyiyumviro n'ivyitezwe. Uwuserukira ibanki y'isi yose yavuze ati: uyu mugambi uzotsimbataza umubano mwiza, inyubakwa z'abanyagihugu, unashigikire igisata c'uburimyi n'amahinguriro. Yongeye koko uwo mugambi ufise intumbero yo guhindura ibice impunzi zashikiyemwo ibice bitanga vy'ukuri umusaruro hashizwemwo impunzi. Ku ruhande rwiwe, uwuserukira HCR yagarutse ku kamaro k'uwo mugambi mu gushigikira utwigoro twa leta ya Zambia two kurondera inyishu ziramvye z'impunzi. Ibikorwa vy'uburimyi na cane cane bifatwa ko ari ingirakamaro mu kurwanya indwara zo gufungura nabi. Inyungu zitezwe. Uwo mugambi uzofasha ata guca ku ruhande impunzi n'imiryango izakira biciye mu migambi myinshi harimwo no guteza imbere igisata c'amagara y'abantu, ukwagura uburyo bwo kuronka umuyagankuba no gusanura amabarabara. Ikindi, igice c'ayo mahera kizokoreshwa mu gutanga amahera ku bantu bafise amikoro make, amakenga yo muri ako karere. Naho iyo mfashanyo itera umunezero, impunzi zimwe zimwe zigaragaza ko zifise amakenga. Turafise amakenga ko abantu batwakira bazoshirwa imbere kuruta impunzi. Turasaba ko ibanki y'isi yose isuzuma cane kugira ngo ubwo buryo bugaburwe atawurenganijwe. Uko akaba ariko vyashikirijwe n'umwe mu baserukira impunzi za Maheba. Umurimyi umwe w'Umurundi yongeyeko ati: turakeneye imbuto nziza, ifumbire y'ikizungu hamwe n'imiti yica udukoko kugira twimbure neza. Uburimyi ni ikintu gihambaye cane muri iyi kambi. Nayo ku bijanye no gutanga amahera, impunzi zirasaba ko yoherezwa bose. Aha impunzi yose irakenye. Umuntu wese akwiye guhabwa iyo mfashanyo kuko akaba ariko basaba. Ubu Zambia womenya ko ifise impunzi zirenga ibihumbi 100, harimwo ibihumbi 27 ziri mw'ikambi ya Maheba. Muri abo abagera ku bihumbi 3 ni abaturuka mu Burundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa niki? Ni ugufyonda sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Nge ndakwifurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse no mu vyo utegekanya kurangura. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.